Halo Loite, nizeye ko mumeze neza. Ubu nabazaniye umuceri wa pilau n'umuceri ebana wera kutavyumva. Uyu ni Ibra nawe navuze ati reka ndabafashe n'umuceri twakoresheje Bad Smart cyangwa nyene umuceri nyene umeze bien sana na murabuze. Aho rero twari dufise rero ibirungo, twari tuje gukaranga ibirungo, tuje kubikaranga cyatushiramo umuceri tuje kuwushaka turavangatiranya, tuje kuvangatiranya cyatushiramo ibindi birungo, byo n'ibirungo byagenewe wa pilau nyine twa dufise nyene. Ujya muceri wo mu buyenze kujya kangahe hagiye kujya nka 12 nkayonze ndahibagiye. Aho rero dufata rero dushiramo n'amazi nyene ashushe, tuje gushaka amazi turabivangatiranya, turashiramo nakunyu byose urabona ngaho ebana ni muceri nyene umeze neza, umeze fresh. Aho naciye ku mayange nyene byinshi mubikeneye mu yindi video uburyo butanzobereka kamwe ukwavye kugira ngo mubitahure neza nyene. Urabona ngaho twadushizemo umunyu muri wa muceri. Aho rero twaciye tuwushira ku mbabura marako umwanya mutoyi. Aho rero amazi aba yamaze gukama, amazi yamaze gukama catugabanya umuriro kugira ngo ushe neza. Aho wari wamaze gusha, aho rero wenze gusha catushira ahantu wagenewe kugira ngo kubera ko warugiruje kuri mariage we yari jewe nari mfise safuriya ndiko ndamufasha. Mwari kumwe na team Wizo Kitchen, mwakoze kudukurikirana. Barati musharingesha abaho ebana ku manteza nzira kene.